societe ibintu vya Idrissa simbizi yogaya vyose ariko burya icyo nzi gusa nuko bavuze ibintu by'ibishego kandi ibyo bintu by'ibishego baga bahungura bazi none Idrissa nanakoresha umwanya vrema wabashavurira ngo bakoze ikintu kibi ndabakunda cyane ko ndakunda bigeme cyane akunda abana babigeme cyane ati bless Imana ibahezagira ko yabaremye babona numvuga ngo kubakunda nta cakirimo abavuga yuko naho abana babigeme muza kubakinisha kugira ngo mushobore kubasambanya navyo bimeze oya man turazi ama adresse menshi y'ahantu abakobwa bidandaza bari sivyo turazi ama adresse y'ivyo bikorwa ahantu bikorerwa nzotuma nja gusambana bayampe ngurishe ku kilo ariko bayampe ntunga umwana Oh yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is? Oh yes, I'm Mr. Radio. Don't get I'm back again, and I go to Kandi. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe rena kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfage Garf. Ni watuma image igushikira imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kiguha akajyo keza akukumenya makuru y'abastar akukumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu ubibayeho gute my name is Radio this is tubabwiza ukuri show yes uno munsi novuga yuko ndi kumwe n'umwe mu hitmaker ndi kumwe n'umwe mu novuga yuko hari karakora amateka muri industry muri Buja Flavor haba no mu gihugu hagati nta wundi ni Joachim Smith bro. Salam. Ko fresh. Safi kabisa. Kwanza big up. Imbere yuko ntango reka ndamuhe big up kabisa navuga yuko n'umuntu abikwiye kuko umukozi yahembwa ni. Abegwa ni. Ni impemba. Ni impemba bisigura yuko Joachim no munsi abewe ni impemba kuko man. Ebana. Bless kabisa man. Okay, nashukuru sana navuga ati ndashimye ku bwa Lloyd TV. Nibaza ati this is the first time. Oh no, it's the first time like second. Ubwa kabiri mperuko zo kumperekeza ukivuga cy'indege okay okay Lloyd TV hari izigiye kinini tuvugana tuganira ariko ndabashimiye cyane ko no munsi mwanyumviriye ko c'est bon tongera tubahata agafilme gashasha yeah turabigaruka ibya filme banzu bireke bro agafutike gatera amatsiko ni filme nakubwira yuko iri kirakora amateka ni filme waje ku rubuga rwabo novuga yuko iri kirakora amabara mvuze ati iri kirakora amabara urabitahura bro yeah ni filme biri kirabice bigacika ariko ibya filme banzu bireke gatoya atukiri ngaho nyene brother banzu ndamukiza akunzi ba Lloyd TV n'abakunzi ba Inkinzo TV n'abakunzi ba Joachim muri rusange bro. Okay abakunzi ba Lloyd TV turabaramukije tongera tubibuza kugira subscribe kuko birateye amakenga n'agahinda kuko urashobora kuraba n'agahinda ikintu kigutera kuba woraba ikiganiro cy'umuntu ukabuzi kuri channel runaka ariko utaragira subscribe cyo bari giki Imana abantu barahari bro gasanga umuntu akoze kiboro arakiravya ariko waza kuraba ugasanga nta subscribe iyo ninzigo n'inzara iyo ninzigo n'inzara bashasa babwirira abo bantu nimugire subscribe gire like share comment naho cyo bigitutsi cyangwa ikaba byiza sebo turabikeneye ikira gusa kuba ari commentaire kabisa sasa brother navuga ko no munsi wavuze ati nishura kabiri duhuye sasa vrai nishura kabiri duhuriye ngaho imbere tubabomora atukiri ngaho nyene brother mbega uno munsi Joachim mumeze gute bro so no munsi muri wiki jemeze neza kwenda shimana tubona Imana ibikora uko biri kose Imana irikira bigenza neza yeah sasa bro hari gihe umuntu akora umwuga ugasanga ahagiye hose abimubonamo bega uno munsi bavuze film nka Joachim umva iki bro so abantu je numva yuko nyene baba bararavye filme ziwanje kumbure bavuze izina filme nka Joachim wumva iki muri filme okay je nka Joachim bavuze filme numva ko bavuze umwuga wanje iyo bavuze filme mba numva kuvuza ati kakazi ka Joachim ego kabisa nico kintu cyanumvamo direct kubera ko cinema n'ubuzima bwanje bro yeah cinema n'ubuzima bwanje nkuko
umuntu azinduka kubumba amatafari canke azinduka kugaburira ingurube akazorora azi ukazokuramo ikintu nanje umwanya munini ndawuta muri sinema ya kandi sino kuwuta ahubwo ndawushira muri sinema ushira muri sinema Joachim hari abantu benshi baza bagakora ikintu bavuga ati niyo talent yanje ariko uno munsi abikora ukwezi kumwe amezi abiri ukamwiga ukamubona mbega nirebanga Joachim yakoresheje novuga yuko uno munsi novuga yuko mu bakinyi ba filime mu Burundi ndetse no reka mvuge kwanza muri East Africa because filime zanyu zirazunguruka ndabizi hari abatanzania baziraba hari abanyarwanda baziraba hari nawo mwama mwazanya abanyarwanda ngaha nyene hari nawo mwama mwasanzeyo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye mbega uno munsi Joachim nirebanga bro wakoreje bwira uno munsi aho gutera usubira hasi nk'ababandi aho gutera uje imbere uno munsi inovuga ko ibanga nkoresha je ni ryo gusenga hama nkakora Imana igahezagira imirimo y'amaboko yacu nta kirenze ico usivye yuko mu gihe abandi bariko baraja mu bifyitirize kugira ngo batere imbere abandi bakiyungana za filmation nkuko vyumva n'ibindi bintu twege twizeye Imana kandi tuyishira imbere icihezagira tukangwa n'imiyaga ibiba vyose tuvyakira uko nyene ya ariko gusa twashize Imana imbere kabisa ariko rero hari ikintu uvuze ati ntitumeze nk'ababandi baja mu bifyitirize canke bakaja muri za filmation uno munsi babonye ukungene uri kurakora like ukungene uri kuratera imbere ukungene mukora filme igatera imbere byatari igasirikira nuvuga yuko je narigeze kuja muri studio bro studio sanga abakobwa bashika batatu baje guhiga filme zanyu bro barazibura bazibuze babuze ati wallahi turaziga maka tuzibonye bro sasa man hawe iyo hagera aho hantu wari kwiyumva gute bro so icyambere cyo nuko binezereza kubera ko iyo ubonye umuntu agufana so ko atabafise uwundi muntu yofana ivyo gushima Imana ahubwo wiyaranje kugira ntutakaze yakarite ngo akuveko ego vyiza rero nuko uwo muntu uwo mugumana uri yaranje gakora ibishoboka byose uwo muntu kamugumana ariko uraza abantu baragoye gukora ibishoboka nabo hari gihe bakora ibishoboka kugira ngo bakwiteranyeko umuntu yo kugukunda cyane ko kwanka n'uburenganzira bwiwe ariko ugiye kubankunda aho ndabishima kandi n'ivy'agaciro mbega abo babimvira ko Joachim yoba nawe akoresha ka kantu baja kwa sogokuru hariya hasi nyene amarozi reka mvuge Imana yaduhaye inzira zibiri Satani aratanga kandi agatanga vyihuse ariko agatanga ibintu zicuza ariko Imana iguhera igihe ikaguha ibintu zorambana kandi bizokugirira umugisha no kubawe ni wowe ucihitamwo rero gushika isaha umuntu atarakubona ku mupfumu ntashobora kwagiriza ngo ku mupfumu ariko turazi ko abantu bene ivyo bibaho vy'ibifyitirize ariko n'icudoma kuri utoke kubera umuntu uba waramufashe sofa ari umuntu wagiye ukifotorera ukamubonayo ibi abandi nabo nibige bintu dukina vya filime ukabona ngo twagiye ku mupfumu ashobora gufata ya mafoto twagiye ku mupfumu agaca avuga ngo heje wakemera ari ku mupfumu kandi ari sinema dukina ibintu rero bibaho juste abantu barakorana n'ibinyakuzimu hakabaho n'abakorana n'Imana ivyo byose vyamyeho turabizi kabisa abakozi ba TV ndibaza uri kuravyumara kugira ati ndi kumwe no mu hitmaker iyo umuntu yakoze tube tuvyemera kuko bavuga ati niwe nkaga ko avaremera ko kiruka sasa Joachim uno munsi imbere ko tujya kwanza kuri filime ikiraca ibintu ndashaka kwanza banda kubaze mbega bigenda gute kugira ngo umuntu aje mu bapfumu bro mbega abatampana afise canke impana bayifise abari ntoya kuronka impano ahubwo ukaba wishakira inyota ukaba ushaka kufanwa birenze ukaba ushaka kuronka abantu benshi bagiye abantu ntibaze ngo babaje kubera we baje kubera imiti ntibagukunda ariko uretse kuva kera Imana yaragira abantu rurangiranwa Imana wayikorera kugira rurangiranwa kandi kagubeshaho kanaguha n'umugati kuko nishobora kwemera ko Imana woyikorera ngo maramare wicwe n'inzara ntikibaho nibaze bagubeshe bisigura ngo rero bajya abantu baba bashaka guhiga mu nzira zabo bo bifuza ariko bumve yuko Imana imbere birashoboka kandi kindi naco igihe turimwo abantu biki gihe tumenyereye amakudeta ategwa aba president twumva ibindi bihugu ngo habaye amakudeta abantu biki gihe bashaka gutera kudeta Imana kandi bidakunda abantu bashaka gutera kudeta Imana yes birashoboka reka ndaguhinzira bashaka kwiteramo kudeta abantu biki gihe tuzi ko Imana yonyene ari yo mucamanza w'ubuzima bw'umuntu niyimenye ivyo wiyumvira n'ibitarakubako nibizoba nizo guha igihano canke kaguha impembo y'ivyo wakoze ariko abantu biki gihe bashaka guca urubanza ku muntu umuntu rero ashatse guca urubanza kandi hariho uwundi ajejwe guca urubanza bisigure yuko ushatse kwerekana yuko wa muntu
ivy'urubanza atavye gishoboye ari wowe ubishoboye umva utabuteye kudeta imana abantu mwabure no kubahonda inkoshi bro ntabwo bumva amaye ndabibutsa ko ngaha turi hariho Dodo Fashion Dodo Fashion barimutse ubu bari ahantu hashasha kandi bimeze neza cyane hama twongera dushimira bamwe bagerageza no kudufasha burya sinema zanje urinze ubona zimeze neza hariho abantu benshi bashiramwe amaboko hariho nk'ikibiriti kasuku ndazohora ukibona kuri stati yanje cyane ahubwo je kibiriti kiraka no muri piscine uracana urimwo munsi kibiriti kiraka kirayobeye umva kirimwo benzine kiraka zore ko kigiye kibona nze ko ari reka rya ubwo ndi nka brand ambassador wacu ariko gusuggest shobora kwamamaza ibintu bidakomeye oya kijya kibiriti ni sawa ushaka kumenya byinshi ushobora kurondera wo bita Stanley no mupeti kabisa abizi neza azi ibintu vy'ikibiriti abantu bacana imbabura canke abantu banywa ifege barukoreshe kijya kibiriti ngira ngo rijya fege risharivamwe na vya bintu vyica amahaha kijya kibiriti kirakomeye gose urashobora no kironka no muri pharmacy ukironka no ku mabotiki muri pharmacy bodanaza kibiriti bro kijya ugiye uvuga ati mikibiriti cya kasuku muri pharmacy baca bagira ibaze no kwa muganga arashobora kwandikira ikibiriti kasuku mana abantu benshi bagwaye amacinya kubera ko indya zabo mu kuziteka imbabura mu kuyicana bacanisha ibindi bibiriti birimwe ibintu bigwaza ariko ukoresha ikibiriti kasuku indya ziba zihiye zavuye ngo microbe kaguma nta bantu urumva muhagaranye kumva inzoka iguma igenda nka teniya ngo gihuma biga biba byavanye n'ukungene ucana imbabura utakoresha ikibiriti kasuku kugira indya zishe neza ufungura ibintu bikugirira akamaro mu mubiri ivyo rero tubirengana wagwana sasa Joakim uno munsi novuga yuko benshi bakumenyereye uri Ngozi like niho kunze gukorera kwa vya buri munsi uno munsi uri Bujumbura waje muri tournage y'ijya filime bimeze gute bro uno munsi ndi Bujumbura hari ibikorwa ndimwo na cyane byuko ndiko ndahimiriza abantu ndababwira yuko hariho filime shasha ariyo bita Ibaraseri nyuma y'ikigeragezo iyo filime ikaba imeze neza bagende ku Nkinzo TV bayirabe iyo filime imeze neza kandi ndabizeza ntumuzicuza naga filime kameze neza kabisa ku ruhande rwanje je filime ndamaza kwiraba mbega utarayiraba urindira iki bro ni filime imeze neza ni filime navuga yuko ugiye no ku ruhande rwa YouTube je ku ruhande rwanje mbona imeze fresh ku ruhande rwa nk'umuntu kurayikora ugiye kuri YouTube ubone hagaze gute ni filime imeze neza niyo nabonye ushize ko haiza amasaha haize iminota nairabye imaze ku minota 44 unovuga ko iri nko musaha yakwiye yego cyane kandi azigwira kwizigihumbe ko yari mu masensa ngo isaha imwe ivyo abantu majana 923 je nayo nairabye imaze ko iminota 44 yahise abantu amajana 555 urumva tuguma twevuriwa imana yonyene irabikora bro mbega creation y'ijya filime ndayiza ni jeo filime nyinshi nkinamwo ni ubuzizazi wanje wayikuye ku kirejya filime ibara kugira ubuzima bwabaye ku mugenzi wanje ari umugenzi yabe Dubai yavuye imwaro yabimwaro yari umugenzi wanje gusa kuba twiganye ku ishuri aracararongora yateye inda umukobwa bice bangomba ko amutwara acaja kurondera ubuzima mu muji uravyumva amaze kurondera ubuzima mu muji acaronka amafaranga acaja mu byo kurangura imiduga i Dubai ariko kubera ko hari hazigiye kinana atabonana na wa muntu yata mu misozi acayibaza ko yaba yararonse nawe wiwe nawe acayirongorera undi bicaye urudo bikujye nyene burwana muri film mbega ugerekeje kuraba ijya filme uravye ama commentaire uravye feedback unovuga yuko bakunzi ba Loy TV filme novuga yuko ni nk'inyigisho iyo uri kuraba filme novuga ko uburi nko kwishuri kuko hari ibintu byinshi ikwigisha filme hari inyigisho ashobora kukwigisha hari ingeso zimwe ishobora kugukuramo mbega iyo uravye feedback canke se commentaire ubona nizihe nyigisho ziri muri ijya filme ijya filme je novuga ngo inyigisho za mbere zirimo nizo kwigisha abantu kudaturutaro ngo intarotaro zasheshe ngusige wo mwakuranye mu buzima bubi umugore na cyane umugore wawe ngo nukugeze mu gisagara ngo shurondera abagezweho kandi hari uwo mwabironderanye mwababaranye mu nzara ugasanga uri kusangira n'umuntu mutababaranye hari uwo mwabironderanye kera mbega komatiro umaze kubona kuri ijya filime yakubase nziza cyane iyo umaze kubona baranteye intege kandi sindabipfuriza ko bose boza barandika komantere nziza ntibavuge ntari amakosa dukosora ntacyo bitwaye ariko icyo nzico
nuko kenshi usanga hakomansa abantu batazi vya sinema rega abakurikirana ibintu byacu gusigura ko vya sinema baba babizi ahubwo twege tuko turabikina turi muri kariyeri yavyo tugizika ko nibivuze ko komanta nta kibazo cyawe turaciga ko tumvise ari ico turagikorera ko dusanze atari ico kumbura uzobona impamvu tutagikoze dukomeze tube kumwe ntangora ariko hari abantu batinya commentaire ziri negative bro je ntazo ntinya n'ubu nibambwire ko ndimbwa muri iki kiganiro urabe cyo ndagushimira turakoze merci beaucoup kivuga ati thank you so much kuvuga kumbure na nibaza kuri nyamuragi nari numvise uvuga ati wumva atari ikintu c'Imana itangaza Imana yakoze c'est bon nibashake badutuke sasa brother uno musi ndashaka kubaza hari abantu benshi novuga yuko baba bifuza gukinana nawe brother kuko hari abantu benshi babarabu gasanga Simana iri mu nzu mbega umuntu yoba yifuza gukina muri Nkinzo TV muri uno mwanya cyogenda gute byo shaye yo nyandikira nkamubwira ibisabwa amakakena ntangorane icambere no kubikunda kumva ko ufise impano ataragahararo kuko abantu baza muri filime sirita abakobwa benshi baza bafise kategori zitatu canke bafise impamvu zitatu zibibatera hariho abakobwa baza gukina filime kugira ngo baronke abasheri baba diaspora cyo cambere hari abakobwa baza gukina muri filime kugira ngo bemeze aba ex babo ko nabo bateye imbere aba ex bakabarisha hari abandi bakobwa baza gukina filime kugira kabakazi kandi bahanura abantu kubera n'impano yiwe abikoreremo kandi avyungukiremo aronka kabakazi yongere yigisha abantu urumviza n'abantu batatu bafise impano ya filme ariko bafise intumbero zitandukanye ico kintu vuze rero hari kibazo giciye kiza ajo Hakim ndashaka kubaza nk'umuntu ufise experience muri filme niyihe mpamvu ituma abana babigeme benshi iyo bagiye mu bintu by'amafilme uza gusanga n'amakupure yabo yasambutse ndavuga nimbara bubase benshi uza gusanga ingo zabo zasambutse bega bijyana byo biva ubusanzwe ufise imyaka kuko gusambuka k'urugo n'udakina filime urugo rurasambuka ariko kenshi abana babigeme baja kina filime inkundo zabo zirononekara n'inzu zabo nimbara abantu bubatse kimwe ni ibintu bibiri ushobora kuja gukina filime ugaca usanga uri kukina filime wari ufise ingingo yuko uzoba umustar ugaca usigara ugara ku bantu aho rero utanguye nimba watanguye gukina filime ufise umukunzi yakurondera ugasigara umugara kumenga uramurenze urugo d'abord birasambutse abantu baje samvuga ati babantu bakina filime nuko bameze cyangwa ugaca usanga wa musheri wawe yabonye ko usigaye ufise izina ahubwo abandi bantu bazohava bamugutwara acha hitamo kubikubuza kana titaye kuvyo ngo bihebe ko ndabona abandi bantu bakora kuraba urumva rero ivyo ni ibintu bikunda kubitera ariko gusa navuga yuko umuntu yiyemera ntavuga ngo nimba ngiye muri sinema ngo nzoca mpebe umusheri wanje oya canke umuntu yiyemera akabazi ko afise umusheri wiwe akina filime ashobora kugira ubwoba ngo bazomuntwara none umva woba wiyemera ahubwo urakenyura uramenetse urumye bazomugutwara kuko naho atazokina filime hazoza umuboss aparike V8 amujana sasa abavuga yuko naho abana babigeme muza kubakinisha kugira ngo mushobore kubasambanya navyo bimeze oya man turazi ama adresse menshi y'ahantu abakobwa bidandaza bari sivyo turazi ama adresse y'ivyo bikorwa ahantu bikorerwa none wocu ufata ngo ufata filime kugira ugire iyo ntumbero y'ivyo ntibibaho biravuga ko abantu none reka ndakubaza abantu benshi basambana bava muri sinema abantu bari mu makorari bari mu mashengero binyegeje basambana nico gituma ndiko ndababwira ati za filime mu vyimviro ko bitari ariko gusa tuzi cyo bariyo nabo muri filime basambana kuko muri kategori y'ibintu byose hama habatukisha umwuga hakamaho n'abakuri ivyo rero nibisanzwe kandi nta kizohinduka mwe wese azobazwa ico yakoze itubacira urubanza nabo bafise impamvu babikora kuko umuntu ashobora gusanga agiye gusambana kugira ngo ronke relation yo kugaburira umwana wiwe ugasanga hari umuntu umuhungu yamuteye inda umwana yaramwihakanye umukobwa akavuga ati je naratimvye umwana sinshobora kumwica ngo ndamunige cyangwa ndamute muri toilette nzomutunga nzotuma nja gusambana bayampe ngurishe gukiro ariko bayampe ntunga umwana urumva abona abantu babayeho nabi ugasanga baja mu nzira zitariza ariko gusa bafise ikibibatera ivyo byose rero tubirabisha amaso ariko iyo umuntu mubonye ko ariko arinjira agwa mu bintu bitari vyiza uramusengera fata umwanya muri ukamusengera Imana yonyene nishobora guhindura umuntu maze bakubesha wabivuze ati hari abantu batukisha umwuga like bagaha ubuza abana b'abakobwa kugira ngo bashobore kubasambanya like ugasanga barabononeye ubuzima bega abantu bameze uko muri film nk'umuntu
winararibonye bro nakekano bagira bagire courage kuko impembo yabo nayiriho canke ibihano oya nta impembo rigice cyose wakoze nabi impembo yawe ni gihano nyene ariko nawe yitwa impembo baraguhembera ico wakoze bisigure ngo bantu muri ko murasambana canke mukora ivyaha ni mubikore kandi mugire courage kuko muzobibazwa muzobihanigwa bantu rero muri ko muragira neza namwe ni mukomeze mushigikare neza nibora Imana izobibahembera kabisa ibarano bwe ko igeze kuri sezo ya 5 mbega bahitege kugira kuri ryari kuri ijana amajana 2 canke iri mugwe turabimenya ubuzima nubwo buzodutera n'uburyo nibwaboneka bakasuku bagakomeza bagashira nk'imitahe mbetse n'abandi tuzokomeza tubandanya ariko imitahe ni yaduherana tuzoyimara kuko nta kuntu twabandanya ibintu amahera yako umva twayabuze ibintu byose bikorwa n'amafaranga nawe ndazi ko bizi bro harabaca biyumvira ati mwe ntimubura amahera abantu babona hari abantu babona ku rubuga like baguma bara amafilme zanyu abo bantu babwiye ko ata amafaranga mufise menga ntibo gutanga amafaranga arabura none nibwo bwa mbere nta gisamwa mwigeze gusoma muri nimba ari 5e nimba atari mu 4 ngo nkizi kigufa ngo ntavyo gufyina nkizi kigufa umuntu wasigaye apfana abantu bakibaza ngo arafise amahera kumba ari karapfa mwe mukibaza ngo ni interview ngo ni showbiz kumba ari karapfa aramenetse nico gituma avuga ngo agashambara karahisha arashobora gusanga ifone nayitiye akagasana agatiye birabaho ugasanga nambaye agapira keza nagatiye usanga karato wakavunye ndumye kandi aha barashobora no kuza kubinkurira mu kiganiro abantu ni babi barabaye babi cyo cyuma ndiko ndabwira ati abantu baba mu buzima butandukanye ariko ntitukabe tugashaka kwigira fake profile cyangwa ngo tube abo tutari tushaka kwereka abantu ku ma TV online abo tutari ngo turafise amahera atabe tugira dufise amadene ku mabotike dufise ibibazo no turumye mu supporting ico dufise gusa twazanye n'impano mwarabonye ico dushoboye natwe mudufashe kabisa ati mwarabonye ico dushoboye kandi mudufashe kandi yipfo ko dushikikira ibikomeye bro bavuga ati shikira udakomeye mugakubitirwa barakudiha n'ubugesera mbere bukadoka mama bugakubitirwa agwe uruva yuko nibura umufana ukadushikira udakomeye bizoragira ukubitse Sajo Hakim imbere ko turangiza rero hari kibazo ntagira nakubajije navuga yuko hari amakuru haje nk'umuntu nkuye kuyatohoza hari amakuru yashikira avuga yuko wewe na Idris Simbizi nakoresha umwanya navuga yuko uno musi mutamenye neza bivanye na video iraho navuga yuko bashize ku rubuga rwa Facebook navuga ni live bakoze bro navuga ko nta nakimubizi ariko muri video urimo iyo video je sindimo ntago urimo ariko muri video urayizi basi iyo video ndayizi ariko gusa ntacu ndabiziko nta nakimubizi nta comment nzi ntazindaja kubira ivyo bintu bavuga ntavyonzi ariko baravuga ko mutameranye neza no musi no neza no yo neza cyane ya video ntakimuyizi nta nakimwe ndayiziko ya mwigeme gena mukinyi wanje wa film ariko video wala irate kabwo live bayikoze ari honde urumva sinagiye kuraba live kubera vyabaye ari honde bisigura ko live yabaye ari huri ariko ntiwicaye ku ico nzi gusa nuko bavuze ibintu by'ibishego kandi ibyo bintu by'ibishego age bahungura bazi none Idrissa nakoresha umwanya vraiment wabashavurira ngo bakoze ikintu kibi kweri ko tubashavurira wapi ni kamera y'umuntu bro umuntu ushobora kumuhindura ikimurimwo nico gikomeye kiri muri we kandi umuntu naho yohinduka kisiga mukoroga ingeso ntihinduka ubwonko ni wabuhinduye none kibaho bro hari ingeso yo kuvuga ibishe uzoyimenya uracakura uracari muto nturasaza kandi nta uraje uracumva byinshi uracaje twaravyumvise n'amatwi yararushe ni hatari wa Mungu urumva abantu bafite impano hari umuntu afite impano nyene yo kuvuga ibishe usanga ariyo tavuga ati je kabisa nk'umwanya woje imbere ya kamera kavuga ati je ndafite impano yo kina film bro hari abantu bafite impano yo kumva ko ikintu cyose yumviriye kuvuga gisohora direct atakuvuga ngo hariya na hariya ngo ana be bage ana be yoza yizana ryahe kwa cyakubwira uruntu remere urututsi rumwe woshira ku munzana ukigonda ubona ego vrem ariko bro je nubwo udashaka kubivuga neza navuga yuko ugerageje kuraba live bakoze hari ibintu bitaguye neza ivanye n'amajambo bariko barabwira urya mwana w'umwigeme aho bona neza yuko nawe yabuze icabishura bivanye n'ibintu bage bangu ni hatari gusa umwana w'umukobwa urabona ko atigeze abishura kubera ko nyene bage bahungu ni hatari ni byabo nyene kumenya ntaco bega nk'umuntu wari uhari bona ari impamvu mwigeme atabishuye kwari kubera ko avuga ati ibintu bikeneye urega bro
urashobora kugira inyishu mu mutima ariko wayivuga ikaba negative ku bantu cyangwa ikaba positive. Byiza rero ubone ko inyishu yoteza ikibazo uranuma. Burya no kunuma ni inyishu. Burya umuntu umajije ati yishure kandi ari ikibazo cya yere kwishura ego canke hoye ananumye uribwira ikintu avuga ataranyishu no kunuma ni inyishu ntaco bitwaye. C'est bon. Ariko hari abantu benshi bavuze yuko umudemu yagaye ivyo bariko baravuga ko ugiye kuraba ibintu bariko baravuga ntago besha agaciro society. Wogaye ibintu vya Idrissa Simbizi yogaya vyose. Ariko burya mu nduru buri gihe hamamwo no kuri. Ntibisigura ko nabatakuri bagira. Ahubwo nobody is perfect. Nuko vyakira mu buzima twiga kwakira ikibaye cyose. Kubera ko none Imana ishaka guhamagara ihore kubwira ngo mwana w'Imana ngo rero ngo jewe ngo ngoma ndaguhamagara. Ye wogi nduki babwira ati Imana wayabanzureke. Ayabanzureke. Oti hari abakozi b'Imana bayikoreye cyane bagukoreye birenze. Banzu bahamagare bambanzirize. Je nzoza mu nyuma. Cyo ituma rero gutera surprise. None ushivuga ngo uko napfuye rero ngo ndivyukiye ivyo zogira koresha umwanya na Simbizi nibo abantu bo bishobora ngira ushobora kugaya Imana bavyuka bapfuye bakavyuka kandi rega bajye bahungu batwizeza ibintu bidashoboka kandi natwe tukabibona ukunyene n'amaso vyizira rero babona ko bishoboka abashize mu bwenge nabo bakihinyisha ya yes bakuzi wa TV ndibazo wavyubise twari kumena Joachim ariko imbere ko turangiza ndashaka kwanda kubaze brother bega ubona filme yawe uko wayiteguye nikwirikira ki film ko nayiteguye bimeze neza kandi ndashima Imana kuko nobody is happening without any reason nta kibaho ata mugambi canke ata mpamvu novuga yuko Imana yonyene nizoshishikara guhezagira imirimo y'amaboko yacu kuko nta kintu twatanze bwira tubabo turimo n'isa kuko mu mwanya kuba mpumeka ni vy'agaciro kubera ko bakunda kuvuga ngo urunyegeri ruzima rukomeye rusumba intare yapfuye. Ushigutaho bisigwe ngo rero ugihumeka urakomeye gushika umwanya wewe kuburi wewe uri ngaha nka mu presenter cyangwa mu journaliste isa ukabugihumeka umenye ko usumba mu president yapfuye. Bless man it's good kandi urumva umuntu nyene muto ariko gusura komeye umuntu akambaye imbere y'Imana kandi nta muntu numwe asanzwe kandi nta muntu numwe atagira icyo ashoboye mu buzima wari wese arafite icyo yakumara. Ego vrem. Sasa brother ikibazo cyanyuma yashaka kubaza Joachim novuga yuko uno munsi ku bantu bavuga bakunze gukurikirana haba ku ma status yawe canke ku mbuga zigiye zitandukanye mw'iyi minsi kuri posting abana babigemesa nka je narabyo status zawe hari ryari musa posting aka video umudemo ariko asubira mu ndirimbo Fude toi mwari kumwe like imbere yaho cyongera posting aka demo keza bro abana bariho igihugu kirimwo abana mwa muhungu igihugu kirimwo abana benshi Imana irarema bega bajya nawo mukinana canke harimo abo dukinana n'abandi usanga ari abagenzi kandi urumva ntaco bitwaye rega kugira umugenzi se bibi nabingoza ari nawe uri umugenzi wanje kandi uri umuhungu nibisanzwe rero abana nabingoza hariho n'abanyabujumbura bamubona reka je mfise abagenzi benshi bro mfise abanyarwanda mfise abarundi mfise abari hanze mfise abanyamerika mfise abaki bro umuntu agira abagenzi benshi kandi essentiel z'igihugu arimwe essentiel nico mumaraniye akajambo kamwe reko bigeme gusa ndabakunda cyane ko ndakunda bigeme cyane akunda abana babigeme cyane ati bless Imana ibahezagira ko yabaremye babona numvuga ngo kubakunda nta cakirimo kandi nkaba nkunda n'abantu bose bankunda n'abanyanka bose barimwe abahunga abakobwa mwese ndabakunda kabisa bro wahoze kuduha time bro ndabashimiye cyane kubwa Loy TV kandi shima ko mugena mutera imbere yo muteye imbere nanje biranezera cyane cyane kuko ko duhezagira abandi natwe baraduhezagira thank you so much brother. Ewan, wagwan. Yes bakuzi wa Loy TV, je wari kuruva ngaha rero. My name is Radio ikiganiro tubabwiza ukurisho. Twari kumena Joachim kuva muri Inkinzo TV. Umuntu avuga yuko ari karakora fresh sana, ari karakora amateka muri filme y'u Burundi. Ari karatuma idarapo y'u Burundi rihungabana mu makungu. Biciye muri filme biciye mu mabareresi. Kuri kamera bari kumena Elfage Carf, ano yatumye image igushikira imeze fresh sana. Niyo yatumye sound yumva imeze neza cyane. Reka ndakubwira ati we love you so much dusubire ubutaha. Ciao ciao. My name is Radio tubabwiza ukurisho wagwan.